Nyene icubahiro umukuru w'igihugu c'u Burundi aheje kwakira umuserukizi w'igihugu c'u Buyapani mu Burundi, aho yari yaje kubonana n'umukuru w'igihugu kugira ngo baganire ku vyerekeye imigenderanire isanzwe hari hagati y'igihugu c'u Buyapani be n'igihugu c'u Burundi. Iyo migenderanire rero yagiye iratsimbatara kandi imaze igihe kirekire, aho dusanzwe tuzi ko kenshi yagiye iragaragarira mu gushigikira Uburundi mu vyerekeye igisata co kunguruza abantu biciye mu gutanga amabisi manini muri ca kigo gisanzwe kiraba ivyo kunguruza abantu ku bwinshi Otrako. Rero uwo mubonano uje iyo migenderanire itsimbataye kandi kurushiriza kuko yaje araye ateka umukono ku masezerano yo gushigikira Uburundi ubu mu gisata co kugaburira abantu bene mu gisata c'amagara y'abantu, aho ico gihugu ciyemeje kuzoshigikira ibitaro Professeur Jean Charles mu kubironsa ibivyuma n'ibikoresho bigezweho. Rero baganiriye bashima iyo migenderanire ko yifashe kandi bashimangira yuko bagiye kubandanya bayitsimbataza. Uwo mubonano watanze kandi n'akaryo ko kuganira ku vyerekeye inama yimirije inama mpuzamakungu igihugu c'u Buyapani ko kiratunganya. Iyo nama ikaba itegekanijwe kuzobera mu gihugu c'u Buyapani mu gisagara ca Yokohama ku magenekerezo ya 20 gushika 22 Myandagaro uno mwaka. Izoba yerekeza ku vyerekeye iterambere ry'ibihugu biri ku mugabane wa Afrika. Yaseruye rero umunezero w'abarongoye ico gihugu c'u Buyapani kuko biteze yuko nyene icubahiro umukuru w'igihugu c'u Burundi azoba ari muri iyo nama, nayo kubwo umukuru w'igihugu c'u Burundi azahora akaryo ko gutsimbataza kandi imigenderanire, ubucuti eka no kuganira ku barongoye ico gihugu mu ntumbero yo kubandanya bafatana mu mugongo kugira ngo bajane mu iterambere na cane baherekeze Uburundi kuri yambona kazoza, cane ko basanzwe ari inshuti kandi ari igihugu camigishigikira Uburundi.